Fabrice, So, umukuru w'igihugu cy'u Burundi uramuzi? yego, Yitwa nde? Fabrice. uyu yamugariye mu nda kubera intambara bazibago nyina wiwe yavuye mu bantu 10 nyina wiwe yarokotse ure yarafite amezi 7 mu nda acavuka amezi ukonya turarindira ko atambuka turahebura. Abo basoda baje jewe baca bambarira ngo ninje kubaha ibintu ntunze je ndabibahaye bashagira ngo nta kundi turakwica nyene. Hama rero jewe narifise yari maze amezi 8 rero baca baranjumita baranje ibere baranje ukuboko eka Ndabaramukije mwiriwe mwaramutse bwakeye mugoroba mwiza bana nawe ndazi yuko mudukena muri kwisi yose. Ndabibutsa gukora subscribe na notification kugira bandanye no amakuru ari update bandanye no amakuru ameze neza. Nkuko mubibona rero no munsi ndahandi hantu no munsi nahinduye akarere ndi kumwe n'abandi bantu ndi mu yindi ntara. Uyu munsi twavuye Bujumbura dushaka kuduga mu ntara ya Muramvya. Hariho abantu babayeho mu bundi buzima bisaba yuko tubabwira ubuzima bwabo nimba ari cyo umutima wawe ukurongora gukora ugikore, nimba ari cyo umutima wakurongora gufasha ugikore. Gato reka cameraman reka mpere uyu mupapa. Papa turabaramukije. Bamuramutse neza. Murakomeye. Yego. Umwaka mushasha kandi kuko ntiturinjira mu kwezi kugira kabiri. Urambe mu kati usangire. Akazi nakanyu mutaho. Bana imperane sitori. Nestori twageze ino tumva amakuru yuko ufise umwana agendana ubumuga. Tuvuga ati ntitwogenda tutaganiriye na wewe kugira twumve canke twumve ko ari cyo twotabariza uyu mwana wawe. Umwana afise ubumuga bumeze gute? Uyu yamugariye mu nda kubera intambara bazibago nyina wiwe yavuye mu bantu 10 nyina wiwe yarokotse ure yarafite amezi 7 mu nda acavuka amezi ukonya turarindira ko atambuka turahebura. Burya nagiye ikiganda kabiri baranka kumwakira ndaje Gitega misanare baranka no kumwakira mbonye imeze ko yari ncambona umengo nta kundi no bigira ndendekera ngaha muhira ubu ndabira ngaha muhira. Yego. Uvuze ngo byavuye ku ntambara yoba yarabaye agira ingorane akiri mu nda. Yego. Mumaze kwibaruka mukahasanga afite ubumuga mavyakiye gute nk'abavyeyi? Twabyakiriye neza uko ikimana iguha nicyo wakira ko murabona ko ameze neza tumufashe neza turamwoza turamugaburira twagira gute niko tubyakira ko ikimana iguhaye niko byakira turabavyeyi umuvyeyi agomara umuvyeyi. Yego. Mama wabo twomuronka. Mama wabo ari ngaha. Muze ngaha gato namwebwe. Tubabaze kugira abantu batahukirwe by'ukuri. Mama tubabwire kwanza polisi hana Burundi bwacu twaciye muri byinshi ariko uyu munsi turi mu mahoro n'umutekano ikintu cyo gushimira Imana. Mama vyagenze gute kugira iyo ntambara vyagenze gute kugira ushike yaho umwana bikimuga ataravuka? jewe ukuntu vyagenze intambara imaze kuza hariho ukuntu baciye baza abasoda. Abo basoda baje jewe baca bambarira ngo ninje kubaha ibintu ntunze je ndabibahaye bashagira ngo nta kundi turakwica nyene. Hama rero jewe narifise yari maze amezi 8 rero baca baranjumita baranje ibere baranje ukuboko eka uyu munwa wose nta nakajaje narifise. Jewe rero navuye mu bagore 15 nije nasigaye ndumwe ndabarara mu gatatu. Hama rero yinda hariho ukuntu banjanye Muramvya
nongera imuramvya biranka je yagiye kuvukira ahantu ku Mubanga murahumva niyo yagiye kuvukira avutse rero nagiye kumenya ko umwana mugaye amaze amezi 8 ayo mezi 8 aheze ndamujana imutoyi bashira mu bitaro je ivyo bitaro ndabibayemwo narabuze ikintu na kimwe kivako candagarukana njikiganda candasubira ndagenda mu ntuzi muramvya abashirwa barayipima barayibura ariko mu nyuma Imana irampa ku Mubanga niyo yavukiye ari barashizemwo ivyuma barashiramwo isima gushika rero umwana aravuka umuzungu niwe yamunyakiriye. Mama mwitwa abandi twibegeye kubabaza akazi Nitwa Nizigimana Daria. Daria ndabwete pole sana kwanza mwihangane twacinga tuvuga ati twogenda tutaganiriye namwe nk'abantu bashikiwe n'ikibazo nk'icyo hari abarundi bafise umutima wo gufashanya badukurikirana aho bari bose ariho bari hose akajambo uwo babwira canke akantu wosaba ku bantu bafise uburyo canke bamaze kugira aho bigeza. Jewe cane cane ikintu numva nosaba je ndashaka akantu nyene kugutwara umwana kwa muganga je birangora ndamujana kwa muganga ngashaka akantu kagakinga no kwinginga n'umuntu canke uyuse bakamusunika kamujana ahantu canke bakamutembereza kugira ngo azararaba utuntu tw'intara. Yego Papa usaba iki ubufasha usabira umwana wawe nko kubagira neza canke ku bantu basanzwe badukurikira? Bisanzwe nkako gakinga karakenewe akarengete n'uduhuzu n'utundi agaponye yitumamwo hama rero n'utundi mushobora kuronka tugufasha nyine ico kimuga kaje urabona naho ntembwira ngo guca nk'amafaranga umwana ndamwama hafi burya managiye ni za Tanzania canke za Gihanga nshobora kuva ngako usura umuterana wenyene umva rero ubukene buca buguma bwiyongera niko bimeze mu dushikire kuba dukurira kuba bakurira hama rero bagico badufashije muzamukoze kabisa mumva yuko uyu mwana akeneye ubufasha hakaba ari cyo ushaka kubaza canke kumenya turaza kubaha nimero ngaho hasi mushobora guca kugira mubaze ukuntu mworonka aba bantu canke mutanga ubufasha asanzwe aravuga tuganire nawe gato. Yego aravuga ni sawa? Yego je nitwa Simon wewe witwa nde? nitwa Fabrice. Fabrice? Fabrice wiyakira gute kumva waravuze ugasanga ufise ico kibazo? Tendo tuyakaneta. Ego ndabitsa gushima Imana hari abantu abafise ubuzima bukwiye agenda kuri ivyo ashaka vyose ariko ugasanga ananirwa no gushima. Urumva ko Fabrice uko ari kose arashima Imana ico ni ikintu gikomeye cyane. Fabrice ufise imyaka ingahe? Tefise imyaka fise. Tefise imyaka myinshi. Papa Fabrice afise imyaka ingahe? Yavutse 93 muri Intambara nyene. Bafise imyaka 28 hagiye kuwa 29. Fabrice ku myaka 28 murabona yuko ari ibintu kabisa bibabaje ntiwo bitora ko afise imyaka 28. Fabrice hariho abantu badukurikirana babagira neza bashaka kugira ico bagufashije uwo basaba iki canke ubabwiriye? Teshaka ko mufasha akantu. Akantu kagute? Agakinga. Nta kindi? N'agahuzu. Hariho abana bagendana ubumuga amashuri yigisha abana bagendana ubumuga ubu baragira amahirwe yo uba woja kwishura ukamenya nko gusoma? Navyo ntashobora. Muba mwarigeze kwiyumvira ico kintu cyuko Fabrice yoronka uburenganzira bwo kwiga nk'abandi? Oya kubisanzwe twasanzwe umengo nta buryo bwoshoboka ko kumujana kw'ishuri ameze ukonya kumujana kumugarukana twabonye umengo ni ngorane cyane twamurikiye ngaha mugabo n'umukirisu yarabatijwe ubu arasangira umukama Yezu kuwa mugoma baza kumuha umukama Yezu bisanzwe ari ngaho gusa ntaco yishoboke. Gusa murifuza ko nawe yo kwiga ku buryo akaza arisomera
ijambo ry'Imana nk'abandi kuko abagendana ubumuga bariga turabyifuza n'umugabo ukomeye nta uburyo bwo kuza ntaramujyana biragoye yego basi biragoye cyane. hari nk'amashirahamwe yo gufashanya canke amashirahamwe afasha abantu aho nikora canke afasha abagendana ubumuga hari rirabatumbera canke iryo mwe muratumbera kugira mu bico bubafasha kuri Fabrice? Oya nimwe mu baya bambere yego basi ntabandi turabona. Oya Fabrice tuganiriye gato ni kiki wari wifuza kuba ikintu wifuza kuba uretse yuko wahuye n'iyo ngorane ukaba udashaka gutembera uje ahandi hantu? ni kiki wifuza mu buzima bwawe wifuza kuba naho utari kuba wahuye n'izo ngorane? Nashaka kwiga. Urifuza kwiga? Ndashaka kwiga. Nizere yuko abantu hari amashirahamwe menshi afasha abagendana ubumuga gusa ntayo tuzi neza, tugiye kubaza hari n'uri karabika ikiganiro ashaka kuba hari ico yofasha. Fabrice, umukuru w'igihugu cy'u Burundi uramuzi? Yego. Yitwa nde? Fabrice. Fabrice, akajambo musaba yo gufasha kugira ushobore gushika ku ndoto zawe wari wifuza mu buzima bwawe? Ndashaka kuyofasha akantu kagakitomora neza ati shaka ko yumfasha kanaka. Ndashaka ko yomaga agatungwa. Ushaka gatungwa gakamwa uranywa amata cyane? Hagaka. Nizera ko mwumvise Fabrice yipfuza agakinga kamufasha gushika nko kubivuza, asavye n'agaka kabisa wo kumva uwo muhamagaro yo mufasha inka akagera ku ndoto ziwe. Fabrice, tugushimire cyane, nizere yuko tuzogaruka kukubaza uko ubuzima bumeze canke tuzogaruka tuje kugushikiriza ico cyabonetse. Murakoze. Evariste wamumenye gute kandi wirirwa ngaha? Umukuru w'igihugu. Wamumenye gute kandi wirirwa ngaha muhira? Nari ndamuzi. Ego papa Fabrice na ma Fabrice tubashimire cyane, nizere yuko abantu badukurikirana bumvise ubutumwa tubahaye, uza kumva hari ico yofasha kuko umutima w'urukundo abarundi bamanye n'ubundi azi muraca ufise akajambo mwohereza ko musaba badukurikiranye. Ego kubisanzwe ko mwashitse ngaha muravyiboneye imbona nkubone ninkuse nkuru mbayirano nuko turabasabye muducikira imbere muraba ico modufasha muzwa mukoze Imana ibahezagire. Mama Fabrice tubashimire cyane. Ego menda bashimiye nanje kubona jewe muza muri uru rugo sinayibwabo n'umuntu angendera aha, nanje murakoze kugira ngo umuntu yitura iciyumviro ashaka gushikiriza. Nukuri nkaho gakinga jewe nakifuza gose kugira ngo umwana ndamutembereze bamutembereza abone nyene hanze. Muzaba mukoze. Mwavyumvise tubashimire cyane mwe mwadukurikiranye, ndasavye vraiment ku muntu afise umutima w'ikigongwe abone ibi bintu dusavye, abone ibintu ma Fabrice na papa Fabrice basavye na Fabrice wanashaka, kandi nizera yuko kubw'umutima w'urukundo Imana yabahaye, kubwo ibintu Imana yabahezagije namwe muhezagira abandi. Murakoze cyane, ndabashimiye, mwakoze kudukurikirana. Mwari kumwe na Simon Probandi Camera, kumwe na Nyama. Ndabashimire cyane gose. Hari ico ushobora gufasha cyangwa ushaka kubaza, turabaha nimero ngaho hasi mushaka kutubaza ko kugira tubaha amakuru akwiye neza. Murakoze cyane, mugira mwubahwe, Imana ibarinde.